bwanditswe na Matayo 2:8-16. Dusome mu izina rya Yesu. Indazi y'amajambo iravuga ngo Yesu atuma abigishwa mu mahanga yose. 16. Maze babigishwa 11 baja i Galilaya ku musozi Yesu yabarangiye. Bamubonye baramusenga, ariko bamwe barakekeranya. Yesu arabegera arababwira ati, jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose. Umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. N'aya majambo y'Imana. Amen. Data nahabwe icyubahiro. Amen. Oyo ni Yesu yari afise uburongozi bwiwe, yari afise abantu atuma, kandi abigishwa bari bamaze kumubonana ibintu byinshi. Reka tujyaniranye n'aha muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, turabeho ayandi majambo twumvirize kugira ngo tuze kuyafataniriza hamwe. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko muri iki gice c'10 ku murongo wa 51. Yesu aramubaza ati, ugomba ko ngukorera iki? Ingo ino mpumyi iramwishyura iti, ndagomba guhumuka. Narondera. Ino mpumyi iramwishyura iti, ndagomba guhumuka. Muri ubu butumwa bwiza rero uko bwanditswe na Matayo ni yababwiye ati, nimugende ku musozi wa Elayono i Galilaya. Nimugende kuri uriya musozi w'i Galilaya, abaca basangayo, kuko yari afise uburongozi bwiwe. Arababwira baragenda. Amaze kubabwira, bamaze gushikayo barabayo, hanyuma Yesu nawe aca basangayo. Bamubonye baca baratangura barakekeranya, baragira n'ubwoba, ariko Yesu we yaragiye kubabwira ikintu gikuru afise. Uyu munsi rero twebwe inomero yacu cyangwa umurongo tuza guhagararako, yababwiye ngo nahawe ububasha bwose bwo mu isi no mu ijuru. Yesu nahabwe icyubahiro. Amen. Ububasha bwose, ububasha bwose yarabufise bwo mu isi no mu ijuru, kandi n'uyu munsi afise ubwo bubasha bwo mu isi no mu ijuru. Hariya muri buriya butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, kiriya gice cya mbere ku murongo w'12 yavuze ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha. Nicyo gituma navuze niturondere kuri ubu bubasha uko Yesu yagiye arabuvuga ko. Yababwiye ati, ndabahaye ububasha. Nahawe ububasha bwo mu isi no mu
ijuru. Hano hakavuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Data nahabwa icyubahiro. Sinzi wewe uyu munsi hari inkonyovu muri ubwo bubasha yaguhaye asanga waramwakiriye. Waramwakiriye by'ukuri, urafise ububasha kuko yavuze ngo ndabahaye ububasha. Abamwakiriye bose yarabahaye ububasha. Turabashishwa na Yesu muri ibi bikorwa turiko turakora. Turabashishwa na Yesu muri ibi turiko turabona biriko biraba, biriko biravugwa. Hariho ibintu ngize iminsi niyumvira, mbega twebwe nk'abantu bakiriye Yesu, nawe ugomba kumwakira uyu munsi. Hariho ubwami buriko buraza bwitwa ibihe. Muri ibyo bihe biragomba kudutegeka twebwe tukiyibagira kugira ngo tugendere inyuma y'ibihe. Tugiriye inyuma y'ibihe bigaragara ko atabubasha tuzoba dufise. Ibihe byari bikwiye kugendera inyuma yacu. Nitwigire ku bihe, ariko ibihe n'abari muri byo bigire kuri twebwe abantu bakiriye Yesu mu mitima yabo, akabaha ububasha bwo gucika abana b'Imana. Uwatubwiye ijambo ejo nijoro yaratubwiye ati hariho ibigaragara ku bantu uyu munsi badashobora gushingira intahe. Hashobora kuza umuntu akakwemerera iki, akakubwira ati utakoze iki sindakiguha. Ukaraba kumwe kwa Roda, yaravye yuguruye akabati, araraba Imana yiwe yo mw'ijuru yamukuye muri bya bintu, arayiraba akabati yuguruye, arajyana ukuboko aca aravuga ati hariho ububasha, hariho Imana igira intabare, hariho Imana igira imburanire, ukuboko kuranga. Ariko wewe uyu munsi ibyo uriko urakora, mwige muri hano, musore uri hano, umviriza neza. Iyi mpumyi nayo twabonye yitwa Batolomayo, yarayibagije ati uragomba ko ndagukorera iki? Ntiyavuze menshi, yavuze ati ndagomba guhumuka. Amaze kuvuga ati ndagomba guhumuka, Yesu aramwitegereza. Amaze kumwitegereza aca aramubwira ati ndabikunze, humanuka. Yesu aradukunda cyane. Mbega uragomba kuba nicyo gukorera muri kino gitondo hano Inkonyovu? Icyo agomba, niba bigomba kwagira icyo gukorera muri kano kanya nyene, itegura kuvuga icyo ugomba gukorere, hanyuma kigukorere, hanyuma udushinga intahe, kuko abantu benshi barananiwe no gushinga intahe. Mu myaka yahera ya 1981 82 harabayeho
umubyeyi wejo atubwiye ati umbwiye yuko ugiye kugura itabi cyangwa inzoga ukansaba amahera, ata amahera sinayaguha kuko uba wamaze kuyategurira icyo nyene. Abantu bamwe bandi bavuga baramaze kumenya icyo twanka. Muhwanye ashobora kukubwira naho iwacu hafi cyane, akubwira ngo mama hera nje kugura kunyu, mama hera nje kugura icyayi. Ndibaza hariho abantu aho hakurya ibusekera cyangwa mu kibogoye yose nta muntu akubwira ngo mama hera nje kugura icupa. Ubu ni wumva yikubwiye azoba ari umuntu w'umushyitsi, azoba ari umuntu atahamenyereye, ariko aragusaba ati mama hera nje kugura icyayi. Nagenda babwira umunsi umwe, yari umuntu arwaye mu mutwe, afise ubumuga bwo mu mutwe, turahwana arandamutsa kuko yaranzi, aca arambaza ati urazi Busekera? Yego. Ngo ubu twaraguze ivyuma, ngo ninakoze kumurya, ngo uyu musozi wose utunyiganyiga we Busekera, ngo natwebwe turi ino hepfo ibarabara tukavyumva. Ngo mugabo ushaka ume amahera 200 ngo ndayakeneye. Umva yari yigwariye mu mutwe, ndayamuhaye ngo wakijujuwe, ngo aya mahera ngutayaje ngo tujye kuyasangiramo akababa. Hari inzoga bita akabanyamurwa mu nyengera bari tukuzi ndabizi, ati cyo yakira ni amahera yanjye. Ngo sinakubwiye ko ikijuju nkashoboye. Nariko ndavuga nti hari ibihe rero muri ya myaka ya 80 na rimwe na kabiri hari abantu bahebye amashuri bariko barazira izina rya Yesu. Abashimwe nayo bagaca bakubwira ati ni iby'ukuri, kugira ngo tukugirire ikigongwe genda harya mu nzi wanje muri botike yanjye utore icupa ry'ikiyeri unzanire, hanyuma we ubandanye amashuri. Akavuga ati no gukorako sinkorako. Mugabo abantu bariko barakizwa rero uyu munsi ntibaramenya gutandukanya icubasha bw'Imana buvuze, iki jambo ry'Imana rivuze, ijambo ry'Imana rivuze ngo iki kirazira. Abakozi b'Imana hano bakacyatamira bakakivuga ngo iki ni kizira. Ntuce witwaza ngo ari abapantikoti baratanguye. Umva uvuze ngo n'abapantikoti batanguye, none wowe uri umuki kugira wivuge? Data dufashe, data dufashe. Bakobwa muri hano bakubwiye ati aya masaha yo kugendwa n'umwana w'umukobwa, menya yuko bakuboneye hari imbere kushobora guhwana n'induru cyangwa ugahwana n'intambwe ikagutabagurira hariya mu mikaratusi. Musore uri hano, twavuze ko tubwira urwaruka, ariko n'abatamakazi turimo. Icyo gihe rero niho habonetse ububasha n'ubushobozi Imana yari yahaye abanyeshuri n'abatari abanyeshuri n'abayimirije kujya guturirwa. Twarabibonye yuko hari ukuboko kw'Imana uhagaze mu kuri, ugashinga intahe ukemeza uti Imana iriho, iri mu ijuru, irafise ubushobozi. Imana iza gukorera ibyo bitangaza.
ariko niba ugenda urabundabunda uri mu ishengero uteye agahinda, yavuze ngo nahawe ububasha bwose bwo mu ijuru n'ubwo mu isi. Abantu bafite ububasha turababona hano, tutakwirwa turadondagura, ariko usanga afite ububasha muri iyi komine, ajya gusa akajya mu yindi komine, ubwo bubasha bugaca buhera. Ugasanga afite ububasha muri iyi provensi, agiye mu yindi provensi aca agazwa n'ubundi bubasha bw'aho hantu ageze. Ugasanga umuntu arabize ububasha mu gihugu, mugabo agiye mu kindi gihugu aca agendera munsi y'amategeko y'icyo kindi gihugu. Data mwadufashe cyane. Rero twebwe uyu mwami twizeye yavuze ngo nahawe ububasha bwose mwebwe mu isi n'ubwo mu ijuru. Si ngaha ku isi gusa, si muri iki gihugu cy'Uburundi gusa, ku isi yose. Ubu Yesu turiko turavuga arafise ububasha bwose bwo mu isi yose n'ubwo mu ijuru. Iyo tugendagenda tumenye ko twamwakiriye, turi mu bubasha bwa Kristo Yesu Umunyanazareti. Icyompa bikaba muri wewe, ndiko ndagenda abantu bakambona yuko nkiri mu bubasha bw'Imana. Icyo muri kuragendagenda abantu bakakubonamwo uri mu bubasha bw'Imana. Erega hari ahantu dushobora kugenda ukagenda uza kuvuga ngo jewe ndi umunaka, jewe narakijijwe. Oya, hariho ingeso bariko barakubonana zitari mu ivyamwa vy'abakristo, zitari mu ivyamwa cyangwa ibishinga nahe cyangwa mu bubasha bwa Kristo Yesu. Muri kino gitondo rero, aya masaha ariko aregereza kuri uyu mutaga, ndakwifurije ko wokwakira ububasha bwa Kristo Yesu. Uriko uragendagenda baze bagushingira intahe, baze bakuvuge, bavuge bati urya ni umwana w'Imana, urya ari w'imbuto y'Imana. Hariho ibizokuza imbuto y'Imana, ya mirongo wandika uyandikira abantu batarakizwa, za telefone batubwira ngo abazitunze bose bazohora baza bararaba ubutumwa bwiza. N'irya telefone hariho abayifise akaba ari ibaganza, ashobora kwinjira mu isengero akarinda ataha atamenye icyo umwigisha yigishije, akaja muri bya bindi anyereza araba ibyiza ibibi, yagira ngo ariko asoma Bibiliya muri telefone, akaza yumva mesaje iraje, agaca abanza kureka kujyana na mwarimu hariya cyangwa na pasiteri, akabanza kuraba ako kamesaje, asanga pasiteri yamaze kurengana intumbero yarafise. Intumbero y'uyu munsi ni ugusaba ububasha. Ibyaha mwabyihanye, ndazi neza ko muzi ibihe mugezemo, yuko ari ukwihana icyaha ugaca wibera ngaho ukiyicarira nta kindi. Muri ubwo bubasha agira guhe n'ububasha buzokubashisha gusenga, ububasha buzokubashisha kuduga imisozi, ububasha buzokubashisha gushinga intahe ukavuga uti ni iby'ukuri ndi umwana w'Imana. Nawe utari bwakira ubwo bushobozi cyangwa utari bwamenye yuko yahawe ububasha bwo mu isi no mu ijuru butubashisha, ndagomba ngo nawe bukube bwo ubukubashishe kugira ngo ugimenye iyo uri kurajya.
umenye icyo ubasha bw'Imana bariko barakora. Tugire dusenga Imana kuva jya wumva amajambo y'Imana kugeza na n'uyu munsi uri kurumva amajambo y'Imana. Mbega ufise iki? Mbega ufise iki? Mbega warabivuyemo wumva wo kwifatanya nawe wamuririmbye ukavuga ngo Yesu ndacibuka umunsi mwiza nakwemereye ko mu mutima bivuge mu mutima. Mbega wumva ucibuka umunsi mwiza wemereye ko umwami wawe. Mbega nawe uri hano uyu munsi uragomba ngo uze uhore wibuka uyu munsi ko ari wowe wemereye ko Kristo ko azokuganza kugiye mu bubasha bwiwe kugira ngo azokuganze. Tugire tujye imbere y'Imana dusenga Imana. Abumvise amajambo y'Imana muri sesa baheza. Amen. Dukorane n'imyanya ukwiye. Wewe ugomba kujya mu bubasha bw'umwami Imana. Nagire ndaguhe kaze. Wewe utari bwumva ubwo bubasha icyo bwo kubashisha gukora. Nagire ndaguhe kaze. Ntigire ndaguhe kaze mu munyabyaha. Ariko ngire ndaguhe kaze uze gusiguza ubwo bubasha ahantu bwo kujyana naho bwo kugeza. Niwasanga uri umunyabyaha ndakwinginga ngo uce wihana uve mu bubasha bubi bw'abadayimoni. Turaguhaye kaze. Turaguhaye kaze.